Mwijoro rya kejo kuri wa mbere mu gihugu cy'u Faransa haraye hatanzwe Ballon d'Or, kamwe mu bushimwe gafatwa nk'akambere gakomeye ku isi ku bakinyi b'umupira w'amaguru. Umufaransa Ousmane Dembelé akinira umugwi Paris Saint-Germain wo muri ico gihugu nyene niwe yatahukanye ku gashimwe kari gatanzwe ku ncuro yako ya 69. Ballon d'Or na gashimwe ki nibi kinyamakuru vyagiye biraranga itangwa ry'ako gashimwe. Nivyo tugira duce ijya nino. Agashimwe ka Ballon d'Or katanguye gutangwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1956 katangujwe n'ikinyamakuru cyo mu Faransa citwa France Football. Mu ntango aka gashimwe kari kagenewe gusa abakinyi bavuga ku mugabane wa Buraya bagakinira no mu migwi yaha. Kuwa gatsindiye ubwa mbere yabaye umwongereza Stanley Matthew yakina mu ihiganwa ry'igihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Blackpool. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 harabaye impinduka aho abatanga aka gashimwe bafashe ingingo yo kukagira akabakinyi bose bakina ku mugabane w'Uburayi naho boba bakomoka mu bihugu biri ku yindi migabane. Ico gihe nyene niho George Weah wo muri Liberia yaca atahukana umupira w'inzahabu. Uwo munyafrika yakinira AC Milan mu Butaliyano acaba uwa mbere atahukanya ku gashimwe ava ku mugabane wa Afrika kugeza n'ubu akiri umwe rukumbi agafisa. Mu mwaka wa 2007 barasubiye bagura baremera ko ako gashimwe gahiganirwa n'abakinyi bo ku isi yose naho boba bakina mu ihiganwa ritari iry'Iburayi. Hagati ya 2010 na 2015 France Football isanzwe itegura ubwo bushimwe yafashanije na FIFA maze Ballon d'Or ihuzwa n'ubushimwe bwatangwa na FIFA, ico gihe bica vyitwa FIFA Ballon d'Or. Ariko mu mwaka wa 2016 ubufatanye bw'ikigo hagati ya France Football na FIFA bwarahagaze, buri ruhande rusubira kwigenga. France Football yongeye gutanga Ballon d'Or ukwayo, nayo FIFA itanguza ubushimwe bwayo bwitwa The Best FIFA Football Awards. Muriko muribaza muti none Ballon d'Or imaze iki? Ifise agaciro ka mbega uwitahukanye aronka amafaranga ngahe? Nta gaciro gaharugwa amafaranga gahari ku muntu atahukanye umupira w'inzahabu, ahubwo bituma uwutahukanya ako gashimwe aronka icubahiro akinjira mu mateka y'ibihangange byo umupira w'amaguru. Ariko kandi izina ry'umukinyi rirushirizaho kuvugwa cyane ku isi, ibiheza bigatuma amashirahamwe atandukanye yiyegereza umukinyi kugira ayamamarize, gutyo agatangura kuronka ivyunguka. Ibi kandi biratuma n'agaciro k'umukinyi kongerekana nko ku migwi iba yifuza kugura uwo mukinyi. Bivanye n'ibintu babigize ujya mupira w'inzahabu mu kuwubumba hamwe n'uburyo buba bwarakoreshejwe, ujya mupira w'inzahabu kugira uboneke hakoreshwa amafaranga ibihumbi 13 vy'ama-euro. None amatora akorwa gute? Nabandi mbega hoho umukinyi atorwa hisunzwe iki? Mu bijanye n'ukuntu amatora akorwa, kuva mu ntango amajwi yatangwa n'abamenyesha makuru b'inkino batoranijwe mu bihugu bitandukanye. Ariko mu gihe ca FIFA Ballon d'Or ni kuvuga hagati ya 2010 na 2015 abamenyereza b'imigwi iserukira igihugu n'abakizigenza b'imigwi y'igihugu bahavuye bahabwa uburenganzira bwo gutora. Mu 2016 amatora yaciye asubira kuba ayabamenyesha makuru gusa kuko bafatwa nk'abakurikiranira hafi cyane inkino. Mu gutora umukinyi atwara Ballon d'Or hisungwa ibiharuro umukinyi afise ku gatwe kiwe nk'ibitsindo yinjije, imipira ivamwo ibitsindo yatanze, incuro yarokoye umugwi wiwe n'ibindi. Hisungwa kandi ibikombe yatahukanye ari kumwe n'umugwi akinamwo canke umugwi iserukira igihugu. Ikindi kirabwa ni ingene umukinyi yigenza inyuma y'ikibuga eka n'igihe ariko arakina, ico bita fair play. Naho biruko kubera ko bica mu matora kugira umukinyi atorwe, hariho igihe umukinyi aba yitezwe na benshi ko atahukana ku gashimwe atazirayoye bivanye n'amahitamo y'abatora. Ni naco gituma nko mu mwaka uheze habaye impari zikomeye igihe ako gashimwe kahabwa umukinyi Rodri wa Manchester City, mu gihe abatari bake bari bitezwe ko gatahukanwa na Vyinshi Junior wa Real Madrid. Eka mbere n'uyu mwaka hari ababona Lamine Yamal wa FC Barcelona nko habwa ako gashimwe. Muri kahise ka bamaze gutwara ako gashimwe, Lionel Messi umukinyi rurangiranwa akomoka mu gihugu ca Argentine niwe amaze gutahukana Ballon d'Or nyinshi, aho afise izishika 8, agakurikirwa n'umunya Portugal Cristiano Ronaldo afise 5. Abo bisa nkaho atawabaciramwo muri iyo myaka yabo ihitiye. Mu vyatumye Ousmane Dembelé atahukana agashimwe rero harimo kuba uyu mwaka yaratahukanye intsinzi mu mahiganwa atandukanye yitabiriye. Aha Dembelé ari kumwe na PSG yiwe yaratahukanye igikombe ca Ligue des Champions mu gihe yigaragaje no mu rukino rwa final yayo mu gutsinda ibitego 2. Uyu mwaka nyene Dembelé niwe yatsinze ibitsindo vyinshi mu ihiganwa rikuru ryo mu Faransa Ligue 1, aho yinjije ibitsindo 35 yongera atanga n'imipira 16 ivamwe ibitsindo mu nkino 53 yakinye. Muri rusangi ngo uyu mwaka Ousmane Dembelé afise ibiharuro vyiza ndetse n'ubuhinga bwiwe mu gukina ntibigeze buhinduka muri ico kiringo, ni kuvuga style de jeu yiwe yagumye iri stable.